tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Uyu munsi nabazaniye imwemu y'intambara. Namaze kuvyura protocol already. Mwakoze kudutumira, mwaza kubona ibintu mutari mumenyereye. Urumva nje ntawe gituma nagwaye. Iyo abantu aguma kuvuga urakorora ukasamura, uravyumva ibintu byinshi birebire, muze muragabanya. Si tumuzi konza nanje ndabakunda, ariko ndabakunda nanje cyane gose. Kandi mu myaka itari mike kandi itari myinshi tuko turakorera Imana, turamaze kumenya icyatsi n'ururu, turamaze kumenya gutandukanya iciza n'ikibi, cera n'icirabura. Uyu muntu ni umuntu w'Imana. Haleluya. Abafashe ingingo yo gukorera iyerekwa Imana yamuhaye ntimwihenze. Sinzi ko nari bwabivuge, ntari bwabivuge muce muvyumviraho. Mwe mumuzi nk'umupastori, mugabo je usenga Imana mbwiye ndaguhaye umwana w'intumwa, ndaguhaye umwana mu apotre. This is an apostle. Ari gihe tuzobigaragaza ku mugaragaro. Rero intumwa ntizica aho abungere baca. Oya, intumwa zirafise ahandi hantu, inyakazi ho mu buryo bw'imwemu. Inyakazi murahaze cyangwa aba batamwakira nibo baca bavuye ndiko ndavuga. Intumwa zica inyakazi ho mu buryo bw'imwemu. Ariko mugabo kandi n'umugabo w'intambara, nta bwoba mukuye kugira. Haleluya. Intambwe imbere yiwe azozitabagura, idubu imbere yiwe ntaco bazovugana, azobashikana i Kanani. Sinzi ko bari bumvishe ndiko ndavuga, azobashikana i Kanani. Ubu ntibitahuritse kubera kurumva nyene mu myaka 2 y'ishengero naho nyene mutarakwiza neza. Murayikwiza? Urumva nyene hariho bimwe abantu bakiko baramenyera n'ibiki no gukekeranya. Reka tugerageze turabe. Abantu benshi pastor baracari ngaha kubera amakontra utazi ko basinye, ni bake bari ngaha kubera isezerano. Mugabo ukigiye kigenda niko aba amakontra determine bagenda, hanyuma abandi nabo bakiyangaja indetermine masinigono bivuga gutyo, akaba ama covenant, akaba amasezerano, then mukabandanya. Ibi birabaho. Urabona iyo umuntu ari karatora umuceri, hariho ibiguruka, hari ibigwa hasi, hariho n'umuceri ushika ku isahani. Ivyo muravyemerewe. Iki gihe amakosa yose mwokora nayo bo gukorera uyatorere, ni passage obligé. Mugabo kandi nibihe biba biriko birategura ni bande bazova mu vino abantu bazonyo bagashima Imana. Amen. Rero shima Imana. Urazi iyo uhawe wamaze gutangura guhishurwa no gukayangana, sometimes rimwe na rimwe abantu baribaza yuko peut-être ari ivyo uri kurarondera. Ndaza abantu batanga n'amafaranga kugira ngo baronke privilege yo kwitwa abavyeyi, akakubwira ati jewe ni wanyemera ukangira umuvyeyi, nzoguha ibi, nzokora ibi, ni kugira ngo aronke ivyo apresente abantu, abwira ati naka n'umwana w'iwanje. Mugabo abo nababushe n'abayangayanga, urumva ntibazi kiguzi c'ubuvyeyi. Ubuvyeyi actually ego ko twovuga kari ingabire sinavyanse, mugabo uruhande runini y'ubuvyeyi ni sacrifice. Abavyeyi bari ngaha murabizi mufise abana,
umwana n'ivy'umuvyaye uraryoherwa mugabo gukura kwiwiye utangura gutama utangura kwiyima utangura kwikura k'ibintu bimwe na bimwe kubona umuvyeyi abonye arasohoye umwana naho nye ntibabiheze akabona araramye mu rugo naco nyene kibikendi donc kuba umuvyeyi c'est beaucoup plus sacrifice kuruta ko biba privilege rero ariko mugabo nkaryoherwa iyo mpagaranye n'abantu bazokomera nkavuga nti uyu muntu ndamuzi atarakomera mugabo yaresha ikiguzi cyose cyo gukomera gisabwa voilà uturashaka kumupresenta imbere y'abandi canke mu bandi haleluya rero nta byinshi akamvuga ibijanye n'ikanguro byo mwampamagariye ndi kumwe n'abana banje amen nanezerewe cyane gose mwa hari umwungoma ndabahe mu mwanya tazoba yaronse itike yo gushika iyo dukorera ma fille magnifique uhaguruke uyu ndamubahaye ndamubahaye umva abakure abamucarama namubwiye ni ndaza ahantu hafi wawe nubwo wocu ugenda ugacugumayo ndazi kico no uguha hari nabandi boshobora kukiguha haleluya dufite ivyumviro by'ubwami haleluya urazi yironse umuntu akuruhura umutwaro uranezego umuntu ukamukunda benshi mbwa bagomba kwikorera n'ibyo badashoboye no kwikorera rero nabo babana banzobabwiye nzogira itangazo mu misiri imbere abavino muri noro baguma bansaba ngo nzani umva ngo uzane ishengero ngwino ntavyo nkeneye ndarifise muri niyo nzogenda iyo mwe mutarashika mwapana hafi yo ngaha kuko aha nukuri muri kwiye kandi ibyo ngiye kuvuga mwitegura iminsi 2 tuzovuga amabanga akomeye amen nakekeranya urazi iyo tuvuga ikanguro mu ijambo rimwe ikanguro ni umutima umanura Yesu mu gisagara ako kantu mukanyandikira ahantu nzokagarukako ikanguro ni umutima w'abantu reka mvuge ni umutima w'abana b'Imana ukwega umanura umwami mu gisagara barimo iyo tuko turavuga ikanguro ni gihe Yesu adesida kuza kugendagenda mu makartier yacu kugendagenda mu barabara tugendagendamwo akagendera mu bus tugendamwo akinjira mu kwasteri twinjiramwo agafata ikibanza mu gisagara tubayemo that's what we call revival haleluya mugabo ikimuzana si cyari cyo cyose ico ngiye kuvugana namwe muri ano mazina 3 Petero Yohana hamwe na Yakobo si kubw'ubusa Yesu aduza umusozi yatwara abigishwa 3 abigishwa 3 ni gicapo cikanguro ryuzuye haleluya rero uyu munsi ndagira intangamarara mugabo cyane ngomba kubabwira abagabo 3 nyene barepresenta intambara z'uburyo 3 mu bwiza kugwana haleluya nta na hamwe nigeze mbona nasomye igitabo c'umugabo umwe yari karavuga ku makanguru yagiye araba hariho ijambo rya mbere yahereye ko je crois kari Ronald Bonke yari forwardinze murabizi iyo bari kubarandika ibitabo urashobora guha umuntu ariho nome agashira ko ikintu avuze kuri ico gitabo cyangwa akavuga ico yatanze ko abantu bazora ko barasoma ico gitabo bazokuramo ataravuga kino kintu ndakivuga mu Congereza mwanda gishire mu Kirundi yaravuze ngo I have seen the torch has been passed down to us from the hands of heroes of faith who have sown the seed of the gospel before us. They look over the cloud of glory to encourage us. This is the harvest time, believe it. Yavuze ngo itara canke inkoni canke umutamana waraduhawe biciye mu maboko y'abahizi n'abahizikazi bukwizera babayeho imbere yacu atuye umunsi ntibakiri kumwe natwe batwitegereza bacishirije mu bicu ariko barabivye imbuto y'ubutumwa bwiza imbere yacu ataravuga ikiri komeye ngo iki nico gihe cikanguro canke nico gihe cyo kwimbura n'uvyizera numva amen y'abavyizera muri kino kibanza haraba ariko baratwitegereza bagiye imbere yacu ndagiye kuvuga abo 3 nico barepresenta mu isi y'imwemu mu bijanye n'ikanguro ifata ikibanza mu gisagara
ariko mugabo kandi wumve neza yuko nitwebwe liste ntirahera, nitwebwe uyu munsi bari mwijoro. Ubona kurya y'abantu bariko barirukanga, hari abantu baba bari ku maporture bariko barankuraje abatlete, bariko barankuraje abakinyi, hari ababa bariko barakina indani, muga hari abandi baba bari ku ruhande bariko barabatera intege. Kenshi gituma ama equipe menshi iyo akiniye iwabo atsinda si kubera ikindi, ni kubera baronse encouragement iva ku bakunzi babo baje kubashigikira. Siriko muri ko muranyumva? Ariko iyo umugwi ugiye gukina ahantu atari wabo, barashobora kuba deconcentra, barashobora kubatera ubwoba. Iyo umukinyi bishitse agakina nabi, barashobora kumuzomera akagira isoni ntasubire guperforma nkuko yarasandwa performa. Impamvu si yindi, ni kubera abo bantu baje kurorera. Rero ijambo ry'Imana riratubwira mu Heburayo igice cya 12 ngo ko dukikujwe n'igipfungu cy'ivyabona kingana gutyo. Hariho abadukikuje, umviriza, hari ababaye abahovivaliste imbere yacu, abo uyu munsi ntibari kumwe natwe, bari kumwe n'umwami Yesu. Mugabo uyu munsi baradukikuje, badutera intege. Derek birashoboka, Pamcano birashoboka, Sacer birashoboka, Bandanya Jean Claude, ivyo uri kuracamo so wenyine wabiciyemwo. Nakunze ari Karongo ravuze ngo mvuganye na Yesaya, mvuganye na Naka. Abo bantu turavugana biciye mu vyanditswe, tukamenya neza yuko imishike turiko turamena hari abandi bigeze kutwitangira imbere nabo barayimenye birashoboka. Hari umufilosofu w'umwongereza yavuze ngo ikima ikimenyetso c'inahava yuko ikintu kizoshoboka nuko hari undi yagishoboye imbere yanje. Siko babantu bakiri muri kino kibanza, ikimenyetso c'ukuri yuko bitazotunanira nuko hari abatwitangiye imbere babishoboye. Imana yakoranye nabo, niyo Mana iri kumwe natwe izodushoboza. Abavyizera uvamene ya muri kino kibanza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nubwo dufise ibijyana na conscience y'ikanguro, tuzi iki kanguro rishoboye gukora kikiri ngamvuge kino kintu. Iki gihugu cacu nta kindi gikeneye ikanguro. Ikanguro s'abantu benshi bavuga mu ndimi. Ico ni kimwe mu bikogwa ikanguro riproduisa nk'amafuyi canke nk'ivyamwa. Ikanguro ni gihe Yesu nababwiye yamanutse akaza akabaho tubaye. Muribaza yuko Yesu amanutse muri kino gisagara canke muri kino gihugu cacu twosura kubura ibitoro? Harona twengeje kare nti iyo ngiye ntabuza kunwenga kuko twese tuza kwa twambaye impuzu zitagoroye. Ntawe utwenga uwundi. Haleluya. Muriko muranyumva? Iyo turiko turavuga ikanguro, urabona naba bafata ingingo barafise aho kuwa Mungu binjirira. Guhera ku mukuru w'igihugu, guhera kuri gushika kuri nyumba 10, barumva ya majambo. Ibwirizwa shingiro ryo dufise muri kino gihugu special mu bindi bihugu byose rishira Imana imbere. Mugabo eske vy'ukuri iyo Mana iri imbere? Ikanguro nuko bitaba mu nyuguti. Ikanguro dusenga kuri kino gihugu nuko irya Mana bavuga ko bashize imbere bitaba inyuguti, mugabo biciye ku buzima. Umumwe wese akamenya ngo nimba Imana iri imbere, eske ndakora uko nshaka gukora cyangwa inkora uko Imana ishaka ko nkora iyo yitwa ko twashize imbere. That's what we call revival. Mugabo ishengero twarabaye aba bebe spirituel ku buryo n'ivy'Imana idusorore tutazi ukungene tubiha ubuzima. Fisi inyigisho ivuga guha ubuzima igicaniro. Urashobora kuba urashobora kuba ufise Yesu mugabo umbabarire. Nubwo tuzi ko Yesu ari muzima mugabo atari muzima. Mu buryo tumushaka kaba muzima. Mwebwe nyine ubwanyu murabizi. Birivuga ngo abigishwa bajana na Yesu. Mugabo ngo yarasinzire mu bwato. Inyuma bari kumwe na Yesu mugabo Yesu asinziriye. Ikanguro nukuta twara Yesu asinziriye muri wewe. Ni Yesu ari karazibiza, ni Yesu ari karacecekeza. Nuva mbere imeze neza. Baramufise benshi uwo Yesu tuvuga turamufise. Mugabo tumufise ari muri leta iyihe. Hari abamufise asinziriye, hari abamufise yapfuye. Kuko iyo umuntu aryamye umwanya munini arashobora gupfa.
atavyuse gufungura ashobora gupfa. Hari benshi bapfira mu itiro, yararyamye hanyuma dusanga yapfuye. Ufise Yesu ari muri leta iyi. Narigise kwabwira ubushize mukiri hariya mu Kabondo. Ikanguro imbere yuko riba rusangi ribanza kuba iryo ku giti c'umuntu. Ni wewe ubanza kumanura Yesu mu gisagara cyitwa umutima wawe, mu buzima bwawe. Apana gusa kumuvuga, twara develop kungene tumuvuga tukavyambika neza ku buryo abantu urumva nyene bisikari ibintu biri mu mutwe. Mugabe ikanguro n'igihe vyinjira mu misokoro. Ni hantu usura kwibuswa amateka yawe nawe. Ibi nivyo twatuko turabamo muri no misi ibiri. Aho umviriza twibagire ivyo turimo, twibagira amasezerano dufise, mugabo twibuke umunsi duhura nawe. Twibuke atasezerano turabwa, atasezerano nimwe turagira ukungene twari tubanye nawe. Kuko uyu munsi arabantu bari nga kubera amasezerano yabo ashike. Ivyo sivyo twita ikanguro. Ikanguro ni gihe umviriza uryama ku gikiriza c'umutima wa Yesu ni Yohana, ukumva gutera ku mutima wiwe. Ni gihe Yesu yumva ko vyukuri umuntu yoshobora kubwira amabanga afise umutima. Urazi Petero yaramwegereye, kandi Petero yakunda Yesu kuruta meme n'ukungene Yohana yakunda Yesu. Mugabo si Petero Yesu ayishuri ibanga ryuza kumugura. Kubyo na Petero harageze igihe harasanta ko ari distance. Buryo tuko turasoma Bibiliya ngo umwigishwa ngo Yesu yakunda cyane. Petero ivyo ntavyazi, Matayo ivyo ntavyazi, Luka ivyo ntavyazi. Bizwi n'umuntu umwe gusa, na Mariko ntavyazi, bizwi na Yohana. Ntabyo jambo uzorisanga ri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ni Yohana ari karavyandika, yarumva neza kabwirizwa kwereka abantu a quel point yegereye umutima wa Yesu. Si Yesu yavuze ngo ndamukunda cyane, mugabo Yohana yaramenye ukungene ashaka gukaptiva umutima wa Yesu. No mu nyandiko ziwe akavuga ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe na wa mwigishwa yakunda cyane. Ibaze niwe ari karavyandika, niwe yavyandikira. Abandi bariko barakora ibindi, Petero yabaryame ku mutima wiwe, ku gikiriza cy'uwiwe. Umunsi umwe Petero amubaza ati mutubarize uza kumugura. Barabona ko Yesu afise stress, barabona ko Yesu hari ibintu bitariko biragenda neza, yatwawe kandi akabwira cumwe muri mwebwe aza kungura. None turamumenya gute? Mbega no baza nkasanga ni jewe nza kumugura. Bose baratinya. Muga Petero abwira Yohana ati mutubarize. Kubera ki Petero atume Yohana? Kubera ko Yohana niwe yumva gutera ku mutima wiwe. Ikanguro ntirikunda tutaryamye ku gikiriza ciwiwe. Turengere bijya bindi vyose amasezerano ndabizi arabari ngaha ni Imana. Naratangaye hari wavuze ngo burya ngo Mose yumvise nabi, ngo Imana ngo yamubwiye ngo Canada, ngo yumva ngo Kanani. Terima twarabaye abanyamubiri ku buryo ivy'imwe twabigujije n'ivy'umubiri. Muriko muranyumva ukuva umuneka bwa ngo tuzojabuka, kumbe sukujabuka tuva aho turi ngo tuje mu bundi bwiza bundoya, nukujabuka tuja muri Europe, nukuja tuja muri zone Schengen, nukujabuka tuja muri Canada. Nakomeza yuko Canada wogenda ukayipfira mufisa kabonge n'intimba, kandi abariyo ntibabaye kukurusha wewe. Siriko muriko muranyumva, ariko ndaza abantu bari mu gisagara, abantu batiga n'umunsi numwe bise umutima, n'abantu bari mu gisagara cyitwa umugwa w'Imana nzima, Siyoni yo mwijuru. Siriko muneka aranyumva. Haleluya. Ivyo nivyo vyizigiro vyacu. Petero ambwira ati mutubarize ninda za kumugura. Hama Yohana arahindukira amubwira ngo mugenzi ninda za kukugura. Niho Yesu aciye devora sokre atarigeze avuga. Afata uwo tuza guhuriza ibiganza mu mubehe, uwo ni waza kungura. Kubera ki Petero abibajije Yohana. Yohana yegereye Yesu kuruta Petero. Ndaje kwabwira ubwoko butatu bw'intambara tuza kugwana. Yohana ahagaze kuco nita intambara yo kumavi. Okay, ari gihe mvuga nkasanga ivyo navuze sinabihejeje abantu ngo ari byo utatubwiye, ugasanga banashite muri suspense kamande bivuga amaze kubisigura hanyuma. Hari ubwoko butatu bw'intambara abiteze ku experiment kangura bwiza kugwana. Ubwa mbere na mbere maze ngino introduction, nta hantu mu mateka y'isi higeze haba ikanguro hatabonetse abantu bari gwanira. Ikanguro singabira Imana itanga.
ikanguro ni abana b'Imana bakira umutima w'ubwami bw'Imana bagakiranira iby'ubwami bw'Imana, hama ikanguro igafata ikibanza. Paulo avuga ngo namaze amezi 3 ndiko ndakiranira iby'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana barabukiranira kubera ko nubwo mutabizi turafise aba enemy bari invisible, turafise abansi bataboneka. Abo nibo bugarana imitima y'abantu bakabuza kwitaba umuhamagaro w'Imana, bakabuza gukizwa, bakabuza kwihana. Uwo barateye intambuko ku buryo n'umuntu asigara ari mu isengero akagenda n'icaha bikanka akacihana. Ikanguro rije imitima y'abantu iroroha. Ntagise kubabwira abakozi b'Imana bari baje, hari ibihe tubamwo tutavuze ngo abantu batura ibyaha byabo, ariko abantu bakavyatura atawabwiye ngo bavyature. Kubera ikanguro rije ntavuga ngo abantu bamvuga gute, ngo abantu bambona gute. Wa mugore aragwaye utinyanka, ivyo nibaza atigeze agira. Yavuga ati coma gusa nkamukorako, ivyo basigara baravuga ivyo birabaraba, jewe nkeneye kumukorako. Ikanguro n'igihe ubuzima bw'umuntu uvuga ngo ivyo baza kuvuga ivyo birabaraba, jewe nkeneye kumukorako. Umutima wanje n'isengesho ryanje kuri kino gicaniro, buri muntu wese muri no minsi ibiri azove ngaho avuga ngo ndakeneye kumukorako, ndakeneye kumukorako. Naho nokora kuyonga bw'impuzu yiwiwe ibizosigara biravugwa, ivyo birabisha, ariko ndakeneye gukora ku mwami wanje. Utaravye amasengesho wasenze, utaravye background wawe, utaravye ivyo wamaze kurangura, bavuga ati ndagukeneye kuruta uko nigeze gukenera mu misi yahera. Ndagukeneye kwa kundi atakiri kintu ndiko ndakurondera ko uravyumva. Ndagukeneye nka cagihe atari isengesho rindi fise mu mutima ry'ivyo wonkorera. Ndagukeneye ka wa mukunzi numva nakiriya kama amahoro mu mutima wanje, kumva nkeneye gukora ico we agomba. Haleluya. Ikanguro n'umutima umanura Yesu mu gisagara. Umutima umanura Yesu mu gisagara ni Yohana. Yohana arukonesa urukundo Yesu amukunda. Yohana pratika urukundo Yesu amukunda. Yohana ikimurarishinga ariko yumva gutera ku mutima wiwe. Urazi nta muntu umwe yigeze zana ikanguro muri ino si atabanje kumva umutima wa Yesu, atabanje gusobanukirwa umutima wa Yesu. Ivyo navyo umvirize tuvyumvira ku mavi, ivyo turabikiranira. Hari igihe biradushikira, ngiki gituma turambira mu ibango ryo gukoreshwa n'Imana, kwizigizwa ibidasanzwe n'Imana. Mugumane nanje gatoya, nugora igihe cyose uri kuragwanira, umviriza, apana ivyo yo gukoresha mu bantu, mugabo ivyo yokora kuri wewe. Yesu arabwira Petero, Petero urankunda kurutaba? Hamgatego ndagukunda tiragira intama zanje. Igikorwa c'Imana caje inyuma yo kubazwa kwamukunda. Siriko muri kumunanje. Uyu munsi turafise gukunda imiryango yacu, gukunda akazi dukora, gukunda meme n'ingabire Imana yaduhaye. Mugabe ivyo bizozana ikanguro. Ikanguro nuko dukundanye n'ingabire nyene iyo mihamagaro nyene vyo kuko dukunda icyatuzeza guko. Siriko abantu bakimukira kibaza kumva amen yabo. Aramubaza kandi urankunda? Ragira intama za imbere ukamurugike kuragira intama. Ngiki igituma besha abakozi b'Imana bayoba, kese abakozi b'Imana bazima, kese abakozi b'Imana bazimya n'ikanguro. Haragera ahantu atuma ishengero ryanje, twebwe mu ishengero iwacu ntakitwara ritsenye n'ishengero, asika yitwaje ishengero yajejwe. Ivyo sivyo bizana ikanguro. Arakeneye kumukunda kuruta ministere yawe, arakeneye kumukunda kuruta ukunda umuryango wawe, arakeneye kumukunda kuruta ukunda abana bawe, arakeneye kumukunda kuruta ukunda igihugu cyawe. Umukunda umushira imbere y'ikindi kintu cyose. Haleluya, haleluya. Murazi inshuro nyinshi namubonye maze kugira mariage, n'igihe nasezeye umuryango kagenda kure y'umuryango. Rimwe narageze muri mission Sedwaza onahungira retraite mu Pentecote ariya, arambwira ngo nahinda gukumbuye, wagize neza kuza. Ndavuga ni wari umumbuye, twari kumwe no mu mwanya uheze.
arambwira toya hari igihe tuba turi kumwe mugabo turi muri rwinshi ntashobora kukubwira ndabaza ikintu kimwe umugenzi wawe muri mu rubanza uwo mubwiriye kubabaye uwo mugaragariza umutima wawe wose ukamajojwe imbere yiwe mugabo iyo muri babiri mukagenda ahantu urashobora kuba libre ugasuka umutima wiwawe hariho benshi muri kino kibanza akeneye gusuka umutima wiwe kuvyerekeranye n'ubuzima bwanyu kuvyerekeranye n'imiryango yanyu mugabo yama kuronka muri benshi niyo kubwira dukeya nagomba ndakubwire ngo arakumbura kurya nawe ukumbura arambwira ngo narinda gukumbuye I was so shocked narabaye choqué nje lundi dimanche nariko ndakuvuga ngicuro nariko ndagusenga arambwira tuya sibirya ndakunda iyo ibindi vyose ubishize inyuma yawe ukaza nkakuronka wenyene ndaraba kumbe nuko vyari bimeze toko umuntu ashobora kuba ariko aramuvuga kumbe ariko aravuga inkumbu zaramwishe ukamuvuga mugavuga ati ivyo ntibinkora ivyo ntibituma nza mu gisagara kuko nashaka wewe uramvuga nivyo uransenga nivyo mugabo nashaka kuheba vyose raba Yesu atangwe guhamagara abigishwe yababwira ngo nimunkurikire bigacuva ngo basiga vyose Petero umunsi umwe aramubaza ati none twaretse imiryango twahevye ama business twari dufise business yo mu gihe ca Petero yo kuroba yari business iri ku mwanya hamwe twahevye vyose ku bwabo tuzoronka iki Yesu aravuga ati ntawahevye vyose ku bwanje atazobishumbushwa kandi umviriza ijana kwijana ngaha muri nosi n'ubugingo budashira mu ijuru wahevye iki kubwiwe shaka kuvuga ikanguro yavuze umugabo yitwa Yohana igicapo cyo wa akunda Yesu harimo passion harimo n'ibigumbagumba harimo umutima we wose byose biri mu indani kumukunda pana kubera ico yoguha nico yo kumanira harabari nyuma yiwe mugabo Yesu abwiye atabari bari nyuma yanje kubera ko bankunda aba bari nyuma y'imikate bari nyuma y'ibitangaza muri mwishengero ry'ibitangaza harabazuza kurondera ibitangaza ngaho sico Yesu ariko arashaka Yesu akeneka kubera igitangaza ca mbere mu bitangaza bindi nico gituma abamaze kubitahura ivyo babwira ubuzima bwiwe ubuzima bwabo babugujije kubwo gukorera umwami Yesu yari karavuga n'ubutumwa bwiza ntabuvuga juste kugira ngo ishengero rigira abantu benshi arumva neza uyu muntu amubwiye ubutumwa bwiza wamurira murindiriye kumurigata inde unda zo muburira ndari babwiye cacana passe why nayi mubwiye igituma mvuga ubutumwa gituma no fata n'amadeni nkaje gukora ibikorane si kubera ikindi hari umuriro jewe nereswe umunsi nkizwa urya muriro mwe muririmba urya muriro musoma urya muriro narawubonye ndibutse ko ari umuntu yoca kuteregwamwo nta kiguzi na kimwe ntoriya kuko umuriro ateye ubwoba umuriro w'amazuku ateye ubwoba sinifuza ko ari umuntu noba naramenye mu buzima bw'iwanje cyo gukunda umwami wanje no kumushikana ibimazi vy'imishahanda muzanira itazorangiriza muri wa muriro. Haleluya. Haleluya. Yohana urukundo. Tuze Yohana umva urukundo. Ndumve wa wundi yumva gutera ku mutima wa Yesu. Genda gatoya Hosea. Ngabo ai. Duce muri Yohana nyene igice ca 4. Haleluya. Ndakunda akagacerere. Akanagacerere muhemu yaragendera abantu biwe. Kandi abigusavye uko muhemu Imana kugenderera. Umviriza siriko ndihuta n'umwanya. Rimwe pastor nagiye kuvuga ubutumwa ahantu kumupastora mpinga atanyemera. Amvuga nabi mwe mumvuga neza we yamvuga nabi.
mugabo agira abakristo biwe bankunda baramuremera uteza kutuzanira Apotre Kevin. Hamaraza arabimbwira nari isanzwe ndabizi. Hano wari yigeze kuja kumusezera umugabo we yasengera iwacu ambwira ati umugabo wanje umva tugiye kuzokorera mariage hariya ati nagomba umuhezagire ati fukama agipfukama atangura kumuvumagura guzohure n'ivyago by'ubwoko bwose ngo ugiye gukurikira ngo urya mukozi wa shetani gutyo nyene apana mbina reka nabije nari ndabizi haramubwira ati nagusavye umuhezagire none uko ni kumezagiye gwashaka ndakubwire gute abantu hu mudashobora kuguruka amaso ngo mumenya abo mukurikira naho mudakurikira ati none urya n'induru kurambira ndikora ati urya so umuntu w'Imana gutyo nyene umva nari ndamuzi mugabo araza kumbwira ngo urumva ngo dufise igikorane ngo twashaka tugutumire mugabo harabiwe bari bambye ati twamuremereye kateza gutumira kubera urukundo nibagira ivyo we yamvuze ko nibuka kafise abantu bari inyuma yiwiwe ndavuga ko Imana ibikoza kaza kundondera ubundi nari kuvyanga kandi n'Imana yo bimpoye mugabo kubw'urukundo nkunda umwami wanje n'intama ziri inyuma yiwiwe ndagiye hamico genda bigisha vyaremeze nko kunyene klima nk'agacere nkaka ndagakunda cyane gose ndiko mbyigisha Yesu atangura kwiyereka abantu bari muri sale ico gihaca abamakesha batateguye je ndaheza kwigisha ndagenda ngiye abantu baraye ngaho abagiye bagahura na Yesu akabwira ngo subira mu ishengero ndafise ibyo nza kuvugana nawe abantu baragaruka buke mu gatondo acaza kunsaba imbabazi azanye ampli de puissance azanzane na microphone unidirectionnelle arambwira ati nashaka ndagusaba imbabazi ati abantu barambwiye mugabo natawe ko nagiza ishari y'ivyo numva Imana ikiragukoresha atariko naraye vy'ukuri mbonye ko Imana mukorana. Haleluya. N'abakwanga bazoza gushinga intaye bavuge ko vy'ukuri ukorana n'Imana kubera ko uvuze nturi kurarondera ivyo Yesu afise uri kurondera ico Yesu ari. Byo umuntu ati ikangwe no kurondera ico Yesu ari apana ico afise. Mumbare umuntu hero hande iwawe. Tiko ndashira urufatiro. Haleluya. Haleluya. Somera ndakere umuntu ansomera Yohana igice ca 4. Somera ku murongo 35 shikana ku mirongo 38. Rasa tatush. Ndafise microphone. Afashe gusoma. Yesu arababwira ati indya zanje no gukora ico wantumye agomba. Indya zanje no gukora ico wantumye agira iki agomba. No guheraheza igikorwa ciwe. No guheraheza igikorwa ciwe. 35. Mbega mwebwe ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 iyimbura rikagera? Mbega mwe ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 iyimbura rikagera? Ndababwire nimwunamure amaso yanyu murabe imirima. Nimwunamure amaso murabe ngagara, nimwunamure amaso murabe mutakura, nimwunamure amaso murabe no yo nari sikonza kuronka menireze ngaho. Haleluya, haleluya. Imirima ireze, imirima ireze kandi igeze kwimbura. Imirima ireze igeze, siniko bagize ikosa bavuga kwimbugwa cyangwa kwimbura mugabo muravyumva. Nimunamure amaso, ikangura igihe unamura amaso ukabona ko hageze ko ndondera Imana. Bivuga ngo nimurondere uhoraho bigishoboka kabonwa. Iki nico gihe rondera Imana n'ubunyene ntabwo arejo. Bivuga amen imeze neza. Rondera gwa rukundo runo gwakwegereza intebe yiwe apana ivyo yoguha, ivyo yoguha vyaje mu nyuma. Ariko nimba vy'ukuri warakijijwe, haraho mwahuriye, hari vyabaye uwo munsi, hari kungene mwahuye nawe, hari vyakoresha uwo munsi. Ngenda vyibuka umunsi duhura nari nuzuye ubwoba bw'ubuzima, nari mfise ubwoba bwa kazoza, sinabona ejo hanje. Niba ari umuntu yabayeho yidodombera Imana ko yamwase kandi kifuza kumubabaza, je nari convinced ko Imana yatumye mvuka kugira ngo nze kubabazo kandi nzopfe mbabaye, kuko
ndavye imbere nta vyizigiro vy'ubuzima nabona hama kandi narabona ko hamwe n'ubuzima bwo kuhama igihe cyose ndi kumdiramanta niki n'ibitari ko biragenda neza ivyo byose Imana yari bizi gutega Mana wari uzi ko nzoza kubabazwa ukavyemera nkaza kubabazwa hasubwo n'urukundo wankunze kubera ko uzi vyose batubwira kuri omniscient uzi vyose wari uzi ko nzovuka mbabaye nakura mbabaye nkapfa mbabaye nkarangiriza no mu muriro wari uzi kubera ko wamdetse nkavuka umunsi duhura nimba ari ikintu ciza zo kwa ndamushimiye yankoreye operation icyo kintu aragitandukanya n'ubuzima bw'iwanje nimba ari umuntu afise ivyizigiro by'ubuzima si uyundi wa mbere n'icerewe nimba ari umuntu anezerewe uko yakuze uko yavutse nubwo bitari bimeze neza nta cicatrice ngifise kuri ivyo umunsi duhura yambwira ukunda nkunda avuga ni sinanizi ko nkunze gutyo ngira isezerano ryo kuzomukora ubuzima bwawe nawe arambwira ngo nta wundi muntu wundi uzoza gukorera ubuzima bwawe nabuzanye kugira ngo ubinyegu yanje uzonkorera nta wundi uzokorera uzokwiga mugabo amasomo yawe nta wundi uzoza kuyakoreza impapuro z'umutsindo zawe nta wundi uzoza kuzidepoza kuva uyu munsi ubimenye nefise imyaka 14 ubimenye uri wanje gushika upfuye yumvira uwo muntu yambomye bayeze kendi mu bisanza vy'amaraso kendeze kere gice cha 16 kumbagara mu bisanza vy'amaraso atamuntu umwe kubabazwa n'ivyanje atanumwe ukuntanda ukuboko kwiyongwa kume ndagufate ariko ndabukungene yanyuhagiye ukungene yanyogeje nasavye Ezekiel 16 twache ko gatoya mu mavuka yawe umunsi wavutseko uruzogi rwawe ntiguhagabiwe tibasiko niko nabwira ubuzima bw'abantu benshi muri kino kibanza ngaba b'Imana ikoresha ngaye mamake y'ab'Imana ikoresha abakandida babaho vivariste ngaba ubu no marmi y'umuntu avutse umubeba avutse hari igihe uvuye kumazara araba kuruzogi rwageze ko rugira iki bavuga gute rugabigo right rwaragaje hanyuma kagira iki iyo bigize ndibuka umubebe doreka kuvuye twamutwaye kwa muganga timwa ubona ari sawa kumengo yatebeje mugabo Ezekiel avutse uruzogi rwiwe ntigwagabiwe ntabarushe wuhagirwa amazi ngutungane nta wakwiritse mu munyu namba canke ngo agushire mutwaye nta numwe yaje kwitwareka ivuka ry'iwawe ivyabo nta numwe vyigeze biraza ishinga that was my life ubu ni bwari ubuzima bw'iwanje ku murongo wa 5 nta wagushize ko akajisho ngo akugirire akagongwe basha kuri muri kino kibanza nta numwe anezwe ivy'iwawe nta numwe yitwaritse ivy'iwawe urabitanguka biheza ubibabwira ntacyo biteze kindi kugira ngo agire icyo agukorera muri ivyo raba kandi iki nigihe ubundi normal uyu mwana toshobora kuvyikorera hari igihe abantu bashobora gukora ibintu ukavyikorera mbwa ni gutabushoboye kuvyikorera abantu bakaza bakagisho bagufashije Ezekiel ko yarameze kuko turavuga Ezekiel ni shengero rya Kristo ni Israeli ngo akugirire ikibabagwe ariko washiburiwe mu gahinga umunsi wavutseko kuko waruteye ijisho ivyo rivyo nibuka kera nari inteye ijisho iki gicapo ico cyari gicapo cy'ubuzima bw'iwanje next verse ku murongo wa 6 maze nguserutseko mbona ingene ukumbagara mu bisanza vy'amaraso ndakubariya ni naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho naho bimeze nabi uriyo kandi uzobaho nata ukunezwe nata unezwiza nata ufise umutima wo kumenya ikintu nakimwe kurikwerekeye ariko
ndaguserutse ko ntiyarazi kungene uteye isisi, ntiyarazi kungene watawe, ntiyarazi kungene watawe ukunezwe. uwo yaraje n'ikigumbagumba n'impuhwe n'urukundo arakubarira ngo baho. mbere narakubariye nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse, sinitwarese kahise kawe, sinitwarese ingene abantu bagufashe, sinitwarese ibyawe, sinitwarese ingene vyagenze, ariko nitwarese ico ngiye gukora. ndaguteretse baho. ugiye kubaho kuko babishatse, ariko ugiye kubaho kuko naguteretse ngubeho. ugiye kubaho kubera ko babyifuje canke babigize umushwaro, ariko ni kubera nabishatse. abavizera uzameni ya muri kino kibanza. iyo ushobora kwashima imyambi yaka umuriro iza intumbereye, nuko nzi yuko wambwiye ngo mbeho si umwana w'umuntu. ndaguteretse baho seti, nakugwije ngo urumerera rwo mwitongo. ikico kigiye kuba ku buzima bwanyu, muragiye kugwira. navuze ngo uragiye kugwira. Yesu yavuze ngo uwababariwe ibyaha byinshi agira urukundo rwinshi. utahura katarabereye uwagira urukundo rwinshi. uragwira, urakura. uti nzokura. sinavyumvise. uti nzokura. harabumengo ntiturabakume mu gikora. uti nzokura, nzokomera. uti nzokura, nzokomera. arakomeza aravuga, ariko avuga ubuzima bw'ishengero. ico Isirayeli yari ushitse kuba umunyakaranga keza. wow, amabere yawe arahagarara, n'umushatsi wawe urakura, ariko wari gusa ugenda amenya. witi maze ndaguserutse ko ndakwitegereza, mbona yuko ushitse mu gihe uteye igomwe. n'icuro ya kabiri amwitegereje. icuro ya mbere amwitegereje yarateye ishisha, ariko icuro ya kabiri amwitegereje. ndiko ndavuga Imana igiye kukugirira ubuntu bwa kabiri. ndiko ndavuga Imana igiye kandi gusura kandi kukugenderera. ndiko ndavuga Imana igiye gusubira kandi kuza aho uri. babwire ikanguro tugiye kuvuga muri no minsi ibiri, si ivyo twabonye, ntavyo nkeneye. ivyo nabonye vyatumye ngera aho ngeze, ariko ikiye kunambuza no kumva ingomezi zo kubona ivyo ntarabona. n'ivyo ngiye kubona uyu munsi, n'ukungene ngiye kubona uwo mwami uyu munsi, n'ukungene ngiye kumwumva uyu munsi, n'ukungene ngiye gusubira kugumbirana nawe uyu munsi. si ivyo muri kahise, ivyo vyarangiye. nkeneye vino nshasha. agaruse hambwa ngo ndaguserutse ko mbona ukungene uteye igomwe, maze nguterera ko umwambaro wanje. apana umwambaro wundi muntu, umwambaro wanje. ntiwambaye umwambaro w'abantu, wambaye umwambaro wanje. haleluya. maze nguterera ko umwambaro wanje, nambika ubwambure bwawe. mbere narakurahiye nsezerana nawe isezerano. ndakundira ijambo, ucika uwanje. niko umwami uhoraho agize. ucika propriete, ucika inyegu yanje, ucika uwanje. wabaye uwanje. ivyo nivyo muhora asubiza amaso inyuma nkibuka, nkumva n'igiki kindi noguza uyu mwami wanje. hari indirimbo umwe twahuranye kera twarukanye yakompoje, indirimbo ivuga ngo ntaco no kuguza
kuko uraryoshe mwami, nta feza nta nzahabu vyokwira mu kibanza cawe. Ikanguro n'igihe Yesu asubira kuba wuzuye umutima wawe, ugasubira ugatomba amoureuse yiwe, aho ugeze hose akuzura ivyiyumviro vy'iwawe. Ibi n'ahandi biva, nico nita intambara yo ku mavi, aho upfuka mutimana singeneye ivyuma, nkeneye wewe. Shaka wewe, subira unyuzuze wa mutima wa, subira unyuzuze gwa rukundo gwa mbere, subira unyuzuze kwa kugushinga. Wibuke kera warashinga nawe utitwaritse ko abantu baza kugutwenga, mugabo uvyitwa ko wakuze umanza kuri abantu bicaye, baba bibaza ko nari intellectuel, baba bibaza ko navangiwe, baba bibaza ko ndikijuju, baba bibaza ko ntize. Icyo ndikukwereka ko waravangiwe. Iyo wafashwe n'urukundo, ntakindi birivuga ngo urukundo sivyo abantu bavuze. Ijambo ri mu migani ngo urukundo rusha inkomezi urupfu. Abantu bose babumvise urupfu baratinya bakajugumira, mugaro kimwe iyo urupfu rucumvise rucugumira n'ikintu cyitwa urukundo. Uwo ni Yohana. Haleluya. Umvirize ubuze runo rukundo irukanga ivyakoze n'umwa igice ca 20. Turasoma dore ku murongo wa 18. Oh God, nubwo noshaka garukiriza ngaha ibinzo fuma ndayivuga ikindi gihe, ariko ndashaka ko mwumva nta kango rishoboka tabanje guhindura ibijyana urukundo. Maze hari amatara menshi mu cyumba cyo mu nzu. Oya, ivyakoze n'umwa 20:18. Nabo bashitse ahari, nabo bashitse ahari arababwira tubwanyu murazi ingene nabana namwe na ntaryo. Uhereye umunsi natanguriye gushika muri Aziya, nkorera umwami wacu n'umutima wicishije bugufi kandi ndira. Ngo ngwiki tugende bukebuke papa Derike. Nkorera umwami wacu n'umutima wicishije, umwami wacu n'umutima wicishije. Igituma yamukorera yicishije bugufi nuko yibukiye yamukuye, nuko yibuka ko ni hari gitangaza, si mérite yagize. Niki cyatumye amitamo, niki cyatumye ahitamo umunyabya nkanje. Yandikira Timoteyo aramubwira ngo jewe nahora mama umwami wanje, ariko ivyo nabikoze kubera kutamenya, ariko kandi ashima umwami wanje ngo kuko yarambabariye, aje kumbabarira angira icizere hanzeza umukuku. Niko andike Timoteyo haravuga ngo horera umwami wanje nciye bugufi waje muri Timoteyo. Ndashima Kristo Yesu umwami waje yabishoboje kuko yanyiyumviriye ko ndi wo kwizigirwa akama ubusuku. Umviriza mu 13, naho nabanje kumurogotako no kumuhiga no kumwambika ibara. Umviriza ijambo, ariko naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi, narizera. Yagituma benshi urukundo rwabo rubakonjere si kubera ikindi, twibagira yadukuye, twibagira aho yadusanze. Nta numwe avuka mu muryango wari ufise kandidatire, wari wemewe n'Imana. Twese twari abansi b'umusaraba. Iyo twirata ubuntu yatugiriye, baravuga ngo niwe yabishoboje. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya kuri jewe, mbona ukwizera n'urukundo rubonekwa muri Kristo Yesu. Ari conscient, ari conscient. Isosha kugaragaza ikangu, nzo tumikangu rifata ikibanza tutuzuye urukundo. Urukundo niko rutuma tubwira abantu babazi z'Imana. Urwo rukundo rutuma rutujana ku bantu batakene na gato y'ivy'Imana, mugabo twibutse ko nawe yabapfiriye, tukumva tworeka ikiguzi cyose tugapfukama hasi. Iki kibazo ngomba ndakubaze no kukinyisha ucisha umutima wawe. Turavuga ngo ikanguro kangaho ruvukama uti Imana umuryango wanje kumenye, ntagira usubira gupfata kuzi kangahe. Turagara mu nzu y'Imana tukatura, bazokizwa bazogira ikarika ivyo ntibikwiriye. Gwana intambara ya Yohana, shika ku mavi,
teramira ubuzima bwawe. Hari bigatanya n'imyuka mibi ikora mu bantu b'intabarigwa zugari mutima y'abantu. Ntibande bo gupfukama bagakirana kubw'iyo mishaha y'abo bantu. Kangahe twe nimba turiko turexperiment kanguro kumusaga hari ibiswamaze n'ubu turayimara twisonzesheje. Ndiko ndarongoje ndababwira ntidusenga Imana iduhe Musaga, cyane cyane iduhe abambere abamaraya muri Musaga, iduhe imboregwa za mbere muri Musaga, iduhe babandi nyene batwara idarapo mu bibi muri Musaga, banywari bamwe nyene apana gusa barunwa abaruranguza. Imana arisho ayo masengesho. Uyu munsi uje mu ishengera abakozi Imana baramaze kuza benshi mubona ati nakarakijijwe. Hari umwe yakijijwe umunsi mama wiwe afa, abaje mu kiriyo yarabugarije arababwira ko batamuhaye amahera agenda amenaguye amaparabizi imiduga yabo, kandi arokoye n'amaretroviseur, kandi ari umuntu w'umugabo akuze w'imyaka 40 cyangwa 30 yababa 40. Umunsi yihana Gansel we araza arandaba, yahora ari umusenatrice, araza arambwira ati mu muryango twaricaye tuko turiyumvira kado tuzoguha, ntitwumva ku wacu yatabawe. Uyu munsi yo ndiko ndamubona nahezagiye Maria, naramubatije mhezagira mariage yiwe, bumva umego ibintu byo uravyumva. Ivyo ari bikeya mvuze n'ibindi ntoshobora kuvugira ngaha kubera ishishi n'ibindi. Kubera iki hari abantu babonetse barashikana amavi yabo hasi. Hari kote mvuga, if you want to touch the heaven, let your knees hit the ground. Nimba ukeneye gukora ku ijuru, reka amavi yawe ashike hasi, reka amavi yawe akore ku isi. Ariko kenshi iyo dufukama turiko turasengera ubuzi, dufukama turiko turasengera amaviza uwo bireze, dufukama turiko turasengera ama mariage. Icoma babwira ikintu kimwe, umugisha wawe uhagaze mu gukora ico Imana igomba. Nakiti ni wakora ico Imana igomba, bigira kurasenga ushaka kubihabwa nk'inyongera. Uyu munsi yo nitegereje ko gukora ico Imana igomba, imigisha Imana yamaye sino idondagura ngo ndayiheze novuga nka muri ivyo muri kantike. Nimo hari imigisha yose y'Imana ni mishi cyane aho twoshobora guhora ngo duheze. Haleluya, haleluya. Nkorera umwami wacu n'umutima wicishije bugufi. Ndakunda iki kintu ngira iki, ndira ntegwa n'ibingerageza kubw'inama z'abayuda, bigerageza ntibibura 20. Kandi murazi yuko atajambo ribereye nacishije iruhande kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. Uretse ko Paulo tumuzi ko yanditse cya kabiri cy'isezerano rishasha, mugabo umviriza ibikorwa bye ngiminise ya Paulo, inzu ku yindi, mu nzu mu yindi, kubera ko aho Kristo yari yaramukuye ntifuza ko ari umuntu yohasigara, yinjira mu nzu ku yindi. Ibi tuberuka ryari? Murakene ku experiment kangu nuko Yesu tumukura kuri podium, tumukura mu bitabo, tukamwinjiza mu mazu y'abantu, tukamwinjiza mu biro byabo dukorana. Musumwe sinzovyibagiye mu 2011 arambwira ngo nkura kuri podium, genda undandaze ku muntu ku yundi ahakorera ahantu hose. Kurya abantu bamaze kubona uyu munsi marketing moderne, si wowe ubasanga aho bari, nibo bagusanga aho uri. Uyu munsi tugura ibintu taba dushaka kugura kubera abantu baje bakabitwigisha ati aya mavuta rero yisize. Kurimbo wari ufise umubiri ukunda kuzana uduheri kandi atari navyo, tere mukungene babitwigishije akakwenteresa ukumva umengo nubwo toyagurira wewe uwo yagurira biwawe ati kandi ca mu muryango umengo hari umuntu ahora kunda ati niba ukunze kwiyagaza ukagira utu demande ati aya mavuta yisize uretse gusaka kugira mwiza nta n'utudemanje zisubira kugira kandi atari navyo, mugabo arakwigisha ntari ndara gusaba uruhusha
apfa kubona gusa uhagaze muri ambuteyaje aba yamaze kuza. Amahoro cyane, murakomeye n'ukuri, ndakwitega ayo mavuta niho genda yaguze. Bariko badandaza amaproduit kandi tuzi neza yuko afise akarimbi, we bariko bashaka guca amafaranga. Ariko iyumvire Yesu tumufashe umuntu wese. Birivuga ngo bazokwizera bate batigeze babwiwe. Tuteza kubabwira timusohoke ahantu twabwiza kuzana iminyago, mugabo tugasubira hariya hanze. Uyu munsi nageze kubabwira dufise amashengero uyu munsi aroba muri aquarium. Aquarium murayizi, aquarium n'ahantu hasanzwe hari amafi yarobwe. Uyu munsi turoba aho twarovye. Genda urobe mu kiyaga ciwawe, amafaracari menshi. Abazoza bashaka kuza ega Imana ibazanye ngakuza gufa canke ikindi, mugabo priority ntibe gukura ahandi, kukabukuye ahandi umenye kuzoriha n'ikiguzi kindi. Navyo novugira nganze vuga mu nyigisho z'abarongozi baza bafise n'ibindi batangwa gukompara. Haleluya. Yesu tumujane mu isoko, tumujane ahantu hose. Raba inzu ku yindi, garuka mu byakozwe n'intumwa ku murongo wa 21. Nasinzi naye mu Bayuda no mu Bagiriki yo kwihana mu nyonga z'Imana. Inaha yo kugira iki? Yo kwihana. Uyu munsi dushinga izindi ntahe. Uyu munsi dushinga intahe y'amakoti twambara, ingendo twagize. Ivyo si byo abantu bakeneye. Abantu bakeneye intahe zo kwihana. Abantu bakeneye kumva intahe zo kungene Yesu yahinduye ubuzima bw'iwawe, ukungene yakunesheje intambara z'ivyawe uzugwana intege nke wahozemwo. Ivyo ni byo abantu bakeneye. Nayo ubumva ivyo oja kwirata bindi, ewe abana b'umugwanizi barabiturusha. Ugira umugwiza tunga wa mbere akomeye ugira ngo n'umugororotse. Haleluya. Nashinze nta nisha abantu bakeneye zo kwihana mu nyonga z'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. 22. None raba ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ntazi bizombako shitseyo. Umviriza atari uko muhemu yera asingira intahe mu gisagara cyose yuko ingoyi n'ivyago bintegeye, wewe wokumva neza yuko aho ugiye kumererwa nawe ukajayo. Ngareka mu gikintu abanyarwanda bavuze ngo umuntu yo kwiruka ahunga ikimwirukako, mugabo umuntu yo kwiruka ahunga ikimwirukamwo. Muzi cyatuma ishengero rya mbere rigira inkomezi, icyatuma ishengero rya mbere rigaragaza ikanguro, nuko Yesu ntiyari hanze muri bo, yari indani mu mitima yabo. Urukundo ntigwari hanze yabo, urukundo gwari rubosha imitima yabo. Ntawe bashobora kubihungira. Kuryo na Petero yashatse kuvyihakana ntivyakunze. Petero yashatse kwihakana avuga toya, umve n'ingene avuga nkaho terima bari baramaze kunywana na Kristo ku buryo no kwihakana Yesu kwa Petero yamwihakana abantu bumva Yesu. Ishusho twita ikanguru. Umviriza. Ndakundira ijambo ariko simbabaye ubugingo bwanje. Ntahari ubwigiciro kinini kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ngiye twarenga hari kuri 23 ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima. Twasomye 23 ngaruka na 23. None raba ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima. Vuga ngo kuboha mu mutima. Urazi ateza kutuboha mu mitima. Iyi minsi ibiri niryo senga shaka umuntu wese muri kibanza agira, mboha mu mutima. Mboha mu mutima, mbohesha urukundo rwawe, mbohesha ubuntu bwawe, mbohesha imbabazi za mboha mu mutima. Ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima. Mani majabo singiye kuko ndabishaka, mugabo ndaboshwe mu mutima ku buryo iyo nashaka kuja hari kiriko kirahantwara. Cyo tuma Yesu abwiye Petero, aramubwira ngo ukiri muto wari kenyeza ukijana aho ugomba, ariko igihe kiraje kandi kirageze aho uwundi azogukenyeza akakujana utagomba. Ikanguru atujana aho tutagomba. Nta shengero na rimwe ryabaye mu ikanguro riri muri zone de confort. Nta mukozi w'Imana yabonye Imana mu bihe by'umunezero, mu bihe by'iminsi mikuru. Imana itubonera kuri plage.
Imana tuyibonera muri onkoloji, muri semuseka. Muriko muranyumva? Ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ndaboshwe mu mutima. Ico ni ikintu kigwa kindi mpora nigisha, kubohwa mu mutima. Iyo boshwe mu mutima, si wewe uvuga utegura canke ushiraho amasaha yo kuryama. Iyo boshwe mu mutima, umwami arakugenera amasaha yo kuryama. Iyo boshwe mu mutima, si wewe wigenera amafaranga uza gutanga mu gikorwa c'Imana, umwami muri wewe arakugenera uza gutanga mu gikorwa c'Imana. Iyo boshwe mu mutima, nta ngingo nimwe wowe bwawe wifatira. Nuri kuribaza kuzotwara iyo boshwe mu mutima, nutwara wowe ushaka, utwara uwo muhemu Imana ashaka gutwara. Kuko arazi ibiri imbere yawe, arazi bikurindiriye. Numva amen imeze neza muri kibanza. Abarivye muteza kubohwa mu mitima. Hapana kuririmba ariho umugwi ntovuga warandese ndahagarika no kumviza n'indirimbo zabo. Babaye interview kuri Bonesha ico gihe bashavuga ngo twebwe igituma ngo tumenyekana ngo turicara ngo tukavugana ngo indirimbo abafana bacu bakunda nizihe zimeze gute n'umudiho uyuhe ngo ja dukora indirimbo bivanye n'ivyo abafana bacu bashaka. Abo n'abantu b'Imana. Nje tumizo ndirimbo zabo zimwe atanizo tunibuka. Hariko genda wiga amateka banse ziya ndirimbo turimba muri kantike. Ni indirimbo zitagira ubuhinga, zitagiramwo ibitangaza, mugabo ni indirimbo ijambo rimwe gusa. Hayi. Bamwe bazi kompoje bari ko barababazwa. Hey. Indirimbo ya Sakaunt kate ni indirimbo y'igitangaza, nawe nigeze nkukunda urukundo nkuru. Hari kuba wibaza ngo barakunze umwami wa mugabo kagera ukavuga ati no, nawe ndamenye ko ntari bwigenda gukunda urukundo nkuru. Niyo zoba ndikonda sokuwa rira naho narini kugu ndagukunze nkiriho turimbisho gitero gusa ndagukunze kuyiriho naho nzopfi ngihumeka sinzoburakugushima niyo zoba ndiko nzokuba naho nari abandika amahistoire y'amakanguro yagiye arabavuga ko igitero cya nyuma c'indirimbo shwaka ari igitero ca kane hava ngo maze nashika mu rugo rwa data rurimwo yamaze waduteguriye nzuna mimbere zawe ndire mbani nta
aho nari bavuga ko igitero cashizweho caririmbwe n'abari ko bararaba ihamwa ry'uyu muntu yari karahamwa ariko azira umwami Yesu. Igitero ca kane yari yamaze gupfa, bari ko baramuturiza kuri stade, abantu bose bari ko bararaba. Agize gutya abona ijuru rirugurutse kumwe kwa Stefano, bari ko baramutera amabuye, maze ako kayatangura kuririmba aya majambo. N'amajambo uri kuravyumva, ntiyavuze ko akunda Yesu kubera imigisha yamuhaye, ariko yavuze ko amukunda kubera ko araronse aho apruva nawe biciye mu mubabaro yuko nubwo wowe umubabaro ungana gute ntacoza kiruta umwami Yesu. Abari ko bararaba ukugene yari karababazwa ku gitero cya gatatu yari yamaze gupfa, baca bari mu gitero cya kane baracuza baragikompleta kuri no ndirimbo. Shiki cyuma turimbiza indirimbo tukumva amavuta tukumva ijuru riratwegereye, si kubera ikindi zarimbwe n'abantu. Apana abantu bari kwarondera ivyo abafana bakunda, apana abantu baririmbira abantu, ariko abantu baririmba amakantike no mwijuru abamarika bashobora kwitiza bagashobora gukoresha bariko barahimbaza Imana. Ico nico kiba iyo turi mu gihe cy'ikanguro. Unamisa amaso yawe. Ndashaka kumubwira Yesu kungena umukunda akanya gatoya. Shere brostia. Nimba ari ahantu wibuka mwahuriye, hari kibanzo utazopfa wibagiye mu buzima bw'iwawe, ibi nivyo biduha ingomezi zo kwatsa no garagaza ikanguro aho tubaye. N'urukundo rushorera imizi kuvyo twibuka yakoreye ubuzima bwacu, aho yadusanze, uko twari tumeze, ngene twari duteye ishishi, nk'uko ijambo ry'Imana yavuze mu gitabo ca Ezekiel. Ndashaka kuzamura ijwi rya mu mwanya mutoya, umushimire, umushimire, umushimire. Seregrodaria baba setetekesh sorina na bose brida na mashende regress zorata tete cross ya mashata radosha. Ndagusaba n'uyu mwanya nyene, n'uyu mwanya nyene, n'uyu mwanya nyene, n'uyu mwanya agiye kunyuragira hagati muri twebwe, n'uyu mwanya nyene wo kugira icyo akora y'ubuzima bwawe, n'uyu mwanya no kukuzuza rwa rukundo isi ikeneye, rwa rukundo abanyabyaha bakeneye, rwa rukundo n'uyu mwanya nyene. Nasito sifa peshi dala sova beje. Ndashaka kumuganirize, muganirize. Atakintu na kimwe witwaritse, atakintu na kimwe uviriza uri kurashira imbere, ariko ubuhuti ndagukene, numva ndagusha, ndumva saka kwibutswa, vyabihe vyanje nawe, nirengagije ivyo nkeneye ko wonkoresha, ariko ico wewe wonkorera tube nka Mariya, hakuba Marita n'abari busy, Marita n'abafise imyitwariko y'ibintu vyinshi, Marita ariko arondera amahishurirwa, Marita ariko arondera ubwenge bwo kwemeza abantu, ariko hariho Mariya akeneye gusa kuba ku birenge vya Yesu. Hariho Mariya yakuwemo impemu mbi, hariho Mariya yagiriwe neza, atakindi akeneye atari kumva ico umwami Yesu avuga. Horeka uyu mwanya murinyemereye, wumva woshika hasi dushike hasi, worambarara, kuko Mariya yabikoze, tube ku birenge vyiwe. Ndabizi neza nakekeranya ko hari umuntu agiye kuganiriza, hari umuntu agiye kugisha bwiye, hari umuntu agiye kwibira akabanga, hari umuntu agiye gukiza muri kino kibanza, hari umuntu agiye kugirira neza. Sarabadesh igitero cya mbere. Yesu ndagukunze,
abarivye bakeya bamfashe, abasigaye bakubirenge vyiwe, bakubirenge vyiwe, bakubirenge vyiwe, bakubirenge vyiwe. Sharadova katetesh sorete bronde setetede. Ndakubone, ndakubone, ndakubone ungenderere. Simvuge Yesu bambwiye, ariko mvuge Yesu niboneye. Yesu ndagukunze ko senda kwihaye ndahe vyibi nuhagarike, komeza umubwire, komeza umubwire. Woshika hasi ushike hasi, wohaguruka uhaguruke, sinzi uko mpemu y'Imana kurongora kubikora. Nizangu yo niwe mukiza wanjye, mwizangu yomoke. Ntaho nigeze kugukunda, ndagukunze kuko wabanje kumpuhwe. Uyu ni umwanya wo guhura n'umwami wawe, ukanyigura. Digo ngoko ndiyama bariye kumutwe Saraka bobo satara baba baba.
shigwa hejuru shigwa hejuru shigwa hejuru shigwa hejuru shigwa kembera tumutareka ibiganza aho turi shararatos. Yesu ndagukunda, ndagukunda atari ijambo ry'idini kukubwira ko ndagukunda. Uraremereye mu mutima wanje, uruzuye umutima wanje, ntaco nokuguza, ntaco nogukaba. Mbabarira aho hose nakurutishije ikindi kintu icyo ari cyo cyose, umuhamagaro, ingabire, ishengero, ibitandukanye, ibyo bibwirizwa kuza inyuma yawe. Urabaza Petero ngo Petero urankunda? Turi ngabwira ngo twishure icyo kibazo, ko tugukunda kuruta ikindi kintu cyose, tugukunda kuruta abaminisitiri yacu, tugukunda kuruta icy'agaciro cyose twaba dufite hejuru ubuzima bwacu. Ntacyo twokugereranya. Twuzure, 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 birenga ibyo twari tumaze kumva, birenga ibyo twari tumaze kubwirwa. Ariko tuvuge nka Yobu, ibyo nari narumvishije ugutwi uyu munsi, ijisho ryanje nabyiboneye. Nicyo dushaka, nicyo dushaka. Udukure mu rukundo rw'uruheyiheye, udukuremo urukundo rubona inyungu z'iby'iwacu, ariko uje imbere y'ikintu cyose, uganze mu kintu cyose, ube hejuru y'ikintu cyose. Ijwi ryurira hasanura rura, hamagara Yerusalemu, ngwino usange uruvure. Hasanumaniswe mu mayira abiri, uhanyura yitegereze ukuntu akojejwe isoni. Muvijwe asa hasanura ngurura, hamagara Yerusalemu, hasanumaniswe mu mayira abiri, uhanyura yitegereze ukuntu akojejwe
isoni nta jisho nta gutwi gukeneye kumwumvira nta jisho rishaka kumureba nta gutwi gukeneye rumyinjiza muri rwa rurembo imiryango yarugurutse yagabanye kuri ya migisha wa musozi kera wanicaga wawugezeho byari ikivume nageze umutima uratsindwa haminduke imbabazi wa musozi kera wanicaga wawugezeho byari ikivume nageze umutima uratsindwa munyemere duhagurutse ku maguru yacu twese tarabashakatesi rasatatodosh nyemera tumutarikira ibiganza tuvume ngo hari abantu agomba yuzuze ndiko ndabona afise umukuza wuzuye amazi akeneye kuha abantu banyotewe ninde muri kino kibanza umuntu akeneye guhabwa kuri ayo mazi kunywera kuri uwo mukuza wuzure urukundo rwiwe wuzure ugaruke ku matanguriro yawe uzuza mwami Yesu witegure kuzura uzuza mwami Yesu uzuza mwami Yesu nta kindi turondera uzuza abana bawe uzuza abana bawe uzuza abana bawe banywere kuri wewe bashira inyota yose rezo vrita kasova tatashida zarizo bundi sete kadosh buri kino kibanza ubuzuze buzure rwa rukundo rwawe rwa mbere buzure rwa rukundo rwawe rwa mbere birenze uko babisaba uko bavyimvira uko bavyibaza birenze bagutware mu mihinga itandukanye bakujane mu bibanza bitandukanye shatarabodos usobukoze
uzoba ukoze, uzoba ukoze, uzoba ukoze, uzoba ukoze. Paul avuga ngo nakorera umwami wanjye nciye bugufi kandi ndira, aravuga ngo mbihinda agashitsi. Shiza reto bromva sete dishika tatos. Tugukore duciye bugufi, ukeneye abagukorera baciye bugufi, barira kandi bahinda agashitsi, kuko ubakorera umwami ateye ubwoba hambaye. Uzoba ukoze, uzoba ukoze, uzoba ukoze. Saba agacerere gatoya. Ikanguro dukeneye ni wewe, ukangura imitima yacu. Ikanguro ni wewe dukeneye, udusubiza ku rufatiro rumwe rwatumye dusiga byose, tukurutisha byose, tukagukurikira. Paul yaranditse aravuga ngo guco nkora nibagira ibinyuma nkashingira ibiri imbere. Avuga ngo mbandanirize kugeza aho menya icyatumye ankunda, rwa rukundo rwatumye nyigura. Aravuga ati sinibwira ko maze kugifata, arico nkeneye kumenya rwa rukundo, ubwaguke bwago, amajepfo yago, inkikuro yago, rumwe rwatuma amfata. Yugo umuntu amaze kurumenya nta kibuza akagenda agafata amahanga ku bwa Kristo. Bivuga ngo urukundo niwo mugozi uzana gutungana kose. Ubwo rutari ankre muri twebwe, rutari ibwira mu mitima yacu, hari ibyo tutabasha gukora. Abantu muri kino gihe bakeneye amateori. Wa mugore w'umusamariya ntiyagiye kubabwira, nta byinshi yarazi, arakavuga ati nimuze murabe wambwiye ubuzima bwanje bwose, nimuze murabe wambwiye amateka y'ubuzima bw'iwanje, nimuze murabe. Ntabwo bana amasoni yagize, uko nikashaka kutumuvuga. Urakoze Mwami Yesu.